murakoze cyane kugira ngo umuntu atahura indwara yo mu mutwe bwa mbere bakagutahura amagara yo mu mutwe kubera ko benshi barakunda kwitiranya amagara yo mu mutwe n'indwara yo mu mutwe, abandi nabo bakitiranya indwara zo mu mutwe n'indwara yo mu mutwe yejeje hamwe bimwe mu abarundi bakunda. Rero tuvuze amagara yo mu mutwe abantu bakabura yuko kumererwa neza k'umuntu bituma ashobora kwitunganya, agashobora guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose, agashobora kwiteza imbere, guteza imbere umuryango n'ikibano. Uyu muntu rero niwe tuvuga tuti afise amagara meza yo mu mutwe. Mwumva ko ari ibintu bitatu biza, hariho ubwa mbere kumererwa neza, ubwa kabiri kwitunganya ubwiwe, ubwa gatatu guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose. Iyo rero tuvuze guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose, ni bya bihe umuntu acamwo by'iseserezamutima bimuhungabanya, bimubuza akanyamuneza, bituma atumva ko amerewe neza, mugabo bihera. Rero ibyo biseserezamutima umuntu acamwo, ibyo bihe byo kutamererwa neza umuntu acamwo, umuntu abibayemo neza arajabuka. Bya bintu byo gusanga ugasanga yashavuye, yakubwira ko ari ikintu cyakubwiye, yakubwira ko ari umuntu amubwira n'umubyeyi ari umwana yashavuye, umubyeyi yashavuye n'umwana w'ubusira kumwe yamubwiye akabikoze, bimeze n'ibyo n'umuntu akavuga neza. Nawe nk'abarwayi rero ni kuvuga ngo uwo muntu ariko akamubwira akamugaruka aba afise amagara meza. Rero hariho kuvuga neza, hariho guca mu bihe by'iseserezamutima, hariho guca mu bihe by'ihungabana. Ibihe by'ihungabana rero birashobora kuba ari ibintu by'akanya gato bigera, mugabo kandi hari igihe usanga umunsi umwe uhebye, iminsi ihebye, iminsi itatu ihebye, ugasanga umuntu yabuze akayabagu, arakaye, yabuze ibiro, afise ishavu, yerekana ishavu rirenze, umuntu ntatekanye ngo agume hamwe, umuntu araryama akaguma agaragurika. Ibyo ni ibihe twita ibihe seserezamutima birangwa n'ibihe by'ihungabana. Hanyuma ibyo bihe by'ihungabana rero, iyo umuntu adashoboye kurwana nabyo ngo abirengane, ibimenyetso birashobora kubandanya bigwira. Iyo rero ibimenyetso bibandanyije bigwira, ugasanga wa muntu ntakivugana n'abandi, atangiye kwikumira, atangiye kugira ubwoba burenze, cyangwa atangiye gukakuza ishavu, ugasanga yabuze intege, ugasanga ntagisinzira, ugasanga rimwe na rimwe no kwiyoga ntaciyoga, canke isuku nyinshi z'ikirenga, ugasanga atangiye kugira ivyiyumviro vyo kwiyahura, rimwe na rimwe ugasanga no gushaka kubikora ashatse kubikora. Aba yavuye muri vya bihe vy'ihungabana, aba yamaze kugira icyo twita ingwara. Ingwara rero kugira ngo tuyivuge neza, ubwa mbere ni uko uwo muntu ariko araca muri ibyo bihe ategereza kwegera abahinga mu by'inyifato, ategereza kwegera abahinga mu by'amagara yo mu mutwe, kugira ngo bamufashe gutahura ivyo bimenyetso byose, kubera ko hari igihe agendana ivyo bimenyetso akumva umengo ni ubuzima ategerezwa gucamwo, ntamenye yuko ivyo bimenyetso biriko bimujana mu burwayi. Nico gituma umuntu wese yumva ko ataguwe neza, umuntu wese yumva ko atanonoke mu magara yiwe, umuntu wese yumva ko imibereho iriko irahinduka, umuntu wese yumva ko atariko araryoherwa n'ubuzima, yategerezwa kwitura uwo muhinga wo mu by'inyifato, kugira ngo ubwa mbere amufashe gutahura yuko ivyo bimenyetso ariko aracamwo vyamunaniye guhangana navyo atari uburwayi. Niho handi rero bimaze kumara indwi imwe, indwi zibiri, indwi zitatu, indwi zine, ukwezi, tuca tutangura kuvuga tuti arashobora kuba ariko arerekana ibimenyetso vy'uburwayi. Rero tuvuze ingwara yo mu mutwe, twumve nico kintu cose guhungabanya umuntu mu vyiyumviro vyiwe, mu nyifato yiwe, mu mvugo yiwe, mu bikorwa vyiwe. Uwo muntu ntaba agishobora kubana neza n'abandi, ndetse ntaba agishobora gukora ibikorwa nk'uko vyategerezwa. Aho uwo muntu aba amaze guhungabana mu magara yiwe yo mu mutwe, aba amaze kugwara. Murumva yuko ari ibice 4 dutangura kurabirako ibimenyetso. Hariho mu vyiyumviro, hariho mu mvugo, hariho mu nyifato,
hariho no mu bikorwa, mugabo kandi hariho no mu migenderanire hamwe n'abandi. Ibimenyetso rero bigaragara muri iyo mice itanu nivyo bituma umuhinga mu vy'inyifato, nivyo bituma umuganga yanonosoye ivy'amagara yo mu mutwe ashobora gufatira ku mugwi w'ivyo bimenyetso, agashobora gutora ati uyu muntu aragwaye ingwara yo mu mutwe iyi, haba ifatiye ku nyifato canke ifatiye ku mero canke ifatiye ku guhinduka canke ifatiye ku bimwe bivuga ngo y'ibisazi. Aho hose umuganga avyerekana afatiye kuri iyo migwi y'ibimenyetso. Murakoze cyane. Muratubwiye yuko muhereye ku guhungabana bivanye n'ibintu byinshi mwadusiguriye, umuntu agahungabana hanyuma mu nyuma hagakwirikira ukugwara. Muratubwiye mwadusiguriye bituma n'ivyerekana ko umuntu agwaye. Mugabo rero hariho ikintu abantu bakunda kwitiranya, nama numva bitiranya, na jewe kumbure no hava ndavyitiranya. Kugwara mu mutwe murabidusiguriye, mbega n'iryari naho bavuga ati uyu muntu agwaye ibisazi, kuko urumva n'ibisazi ni mu mutwe, bitandukaniye? Navuze yuko umuntu aca mu bihe vy'ihungabana, hanyuma mu gihe c'ihungabana hariho ibimenyetso agaragaza. Navuze cane cane ko haba mu mibereho, haba mu nyifato, ugasanga umuntu ntagifungura neza canke afungura vyinshi, umuntu ntagisinzira canke aguma aryamye. Urumva hose hariho ico twita repone. Ashobora kutaronka itiro canke ugasanga asinzira umwanya munini, ashobora kutagira akayabagu canke agafungura vyinshi, ashobora kurakara canke akigunga, ashobora kuvuga menshi canke akaguma yihoreye. Ni ukuvuga ngo hariho ibimenyetso bigaragaza umuntu ari mu bihe vy'ihungabana. Hanyuma navuze nti kugira ngo dushike aho tuvuga ko umuntu agwaye agendana ingwara yo mu mutwe, ni ibimenyetso bitanguye kugaragara. Ni ukuvuga ngo umuntu arashobora kugira ibimenyetso ngendanwa atarabigaragaza, hanyuma mu kiringo kanaka bigatangura bikagaragara. Kuva rero bitanguye kugaragara, hariho urugero umuganga afatirako kugira ngo avuge yuko uwo muntu agwaye mu mutwe. Rero tuvuze ko umuntu agwaye mu mutwe si umusazi. Nivyo ingwara yenyuje, ingwara yo mu mutwe yenyuje irabaho, imwe abantu bita ngo ibisazi irabaho. Mugabo nagira ngo nibutse abakurikirana ikiganiro yuko ingwara zo mu mutwe abahinga bazishira mu migwi myinshi kandi zirenga 375. Rero ni kuvuga izo ngwara, ingwara iyo ari yo yose irafise ibimenyetso vyiyerekana. Umuntu rero iyo yituye muganga niwe ashobora kumubwira ingwara agwaye afatiye ku bimenyetso agaragaza, afatiye uburemere bwavyo, afatiye n'umwanya amaze agaragaza ivyo bimenyetso. Rero abantu benshi iyo bariko baravuga iyi ngwara yo mu mutwe yenyuje bakunda kwita ibisazi, ni ingwara nivyo imwe mu zindi kandi ifise ibimenyetso bigaragara. Ari wa wundi usanga ubwa mbere ivyumviro vyiwe vyahindukiye, ugasanga ivyumviro vyiwe ntibisa n'ivy'abandi, amajambo avuga ntasa n'ay'abandi, ugasanga ni wa muntu aguma yumva umengo aguma yumva amajwi amuvugiramwo, akumva abantu barengo bariko baramutera ubwoba, akumva umengo ni kibirengeye. Nibo abantu uzosanga kenshi usanga ariko ariyumvira yuko avugana na perezida, ugasanga afise kwiyumvira yuko Imana yamutumye, ugasanga rimwe na rimwe nivyo arafise ivyo abona, ivyo yumva abandi batumva, ivyo abona abandi batabona. Hanyuma kandi hari uko kumva yuko ashobora kuba ariko araterwa, akabona umengo n'abantu mu masanamu y'abantu bamutera mugabo we mutayabona. Ni ukuvuga ngo muri ico gihe c'ingwara yenyuje, ivyiyumviro uko abayeho kuba gutandukanye n'uko abandi babaho, ivyo abona biba bitandukanye n'ivyo abandi babona, ivyo yumva biba bitandukanye n'ivyo abandi yumva. Hari biza bimushira hejuru, hari n'ibiza umengo bije kumugwanya. Naho rero kenshi aba amaze kugira ya ngwara yo mu mutwe yenyuje bita ibisazi. Iyo rero ntupfa kuyitora kubera ko bisaba umwanya kugira ngo ushikaho uvuga ati uyu muntu vy'ukuri agendana iyi ngwara. Murakoze cyane. Ndabumvirije neza, haba ingwara zo mu mutwe zisanzwe canke ingwara yo mu mutwe yenyuje bita ibisazi, umuntu wenyine ashobora kubitandukanya n'umuganga. Yego cyane. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso, hari ingwara nyinshi zihurira ku bimenyetso, mugabo hari ibimenyetso ingwara iyo ari yo yose yisangije.
rero kugira ngo umenye vy'ukuri ivyo bimenyetso ni umuganga muba mwayaze, ni umuhinga w'ivy'inyifato n'isanamitima muba mwayaze, akagerageza kuvyegeranya, kuko si ikimenyetso kimwe, si ibimenyetso bibiri, ni umugwi w'ibimenyetso uwo muhinga w'inyifato afatirako, ni uwo mugwi w'ibimenyetso uwo muganga afatirako, kugira ngo ashobore kumenya ati ingwara niyi, hanyuma abone n'umuti ategerezwa kuguha kugira ngo ivyo bimenyetso bishobore guhera, usubire gusanasana umutima wawe, usubire mu bikorwa vya misi yose. Murakoze cyane. Hariho inyifato tumenyereye kubona nk'ababa mu gisagara bakunda kubibona, ngira ngo si Bujumbura gusa n'ahandi, ugasanga kumbure umuntu kumvo zitandukanye, kumbure ziri mu zo mwadusiguriye, umuntu atanguye kuvuga ibintu bitaroranye, umuntu atanguye gutwenga atakimutwengeje, ugasanga ariko aragira nyine inyifato abantu muri rusange babona yuko umengo mu mutwe byacanganye, bagaca bamunyarukana mu bitaro by'abasazi. Mugabo umuntu abumvirije umengo aho ntaba yasaze. Mbega ubwanyu abantu bovyifatamwo gute mu gihe bashikiwe n'izo ntambamizi zishikiye abo babana, abana babo, abagabo babo, abagore babo canke inshuti zabo, umuntu agahungabana akerekana bimwe muhejeje kutuyagira, botegereje kuvyifatamwo gute? Bohera he? Murakoze cyane. Ica mbere twamenya nuko Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi twaraciye mu bihe vy'intambara, twaraciye mu bihe vy'ibihomoka, twashiye mu bihe bitoroshe, bituma uyu n'uwundi ashobora kugira inyifato iyi canke iyindi bivanye n'ubuzima ariko aracamwo. Ibi rero vyo gushikaho umuntu yivugana, ibi vyo gushikaho umuntu bamubona uko canke kuriya, birashobora kuba bihuye n'akahise twaciyemwo, hanyuma bakabona umuntu agize inyifatiyi, bakaca babona umengo yamaze kurwara. Ni vyiza rero yuko abantu botegera yuko mu gihe ubonye uri ruhande yawe, mu gihe ubonye umwe mu bagize umuryango wawe agaragaje ikimenyetso udatahura, vyoba vyiza umuntu yegereye abahinga b'inyifato bakamufasha gutahura ivyo uwo muntu ariko aragaragaza yuko bidahuye n'ivyo yaciyemwo, canke ari ibimenyetso bigana kugwara mu mutwe. Kubera ko hariho ibihe vy'ihungabana umuntu usanga yananiwe no kubamwo, hari n'umuntu usanga ariko araca mu bihe nseserezamutima, aca atora ikindi kintu nk'akari, ugasanga nk'umuntu ari umuntu ashavuye, hakwerekana akababaro, usanga ariko araririmba. We rero wari umumenyereye umengo yategezwa ivyo yaciyemwo, yategezwa gushavura no kwerekana umujinya, ugasanga ariko araririmba, ugasanga uvyakiriye nabi. Ni vyiza rero ko umuntu abonye ikimenyetso ataramenyereye canke inyifato ataramenyereye ku wiwe, ko yogerageza kurondera gutahura ico kimenyetso, hanyuma akegera amufasha gutahura ivyo ariko aragaragaza. Ni nabo niyaca kuri abo bahinga b'inyifato, nibo bashobora kumwerekeza ahandi yoja. Nimba bamubwira ati ibi bimenyetso bigeze ku rugero n'uru n'uru, wogenda ku muganga uyu n'uyu n'uyu. Nimba hariho ibindi bimenyetso bituma yogenda ku muganga uyu n'uyu n'uyu n'uyu, bomwerekeza, bomuha impanuro zimufasha kwitura uwo yategezwa kwitura. Kubera ko abantu benshi nivyo iyo babibonye uko barashobora kuhahamuka, bakumva yuko bahungabanye, bakashaka musimbana kwa rojanti, kuko hariho bazi mu mutwe ati ibintu iyo bimaze gutya ni kwa rojanti. Nagambye ko irya n'ikigo, novuga ni ikigo c'abahinga bavura ingwara zo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ushitseyo uba wamaze kugaragaza ibimenyetso vy'ukuri vy'ingwara. Ubwo nabo batwarayo ari bisanzwe. Birashika n'ivyo ugasanga kubera kutamenya, yumva umenga ico muhuti ico kwihuta nuko yomushika nayo, mugabo kandi umushikaniyeyo ni vyiza kubera ko uriko uramutabariza, mugabo vyobaye vyiza kuruta babanje kumva yuko bubanza guhanuza, bubanza gufasha, naryo usanga ibimenyetso bitaragaragara gose kugira ngo batahure uburemere nico tuma bashobora kumushika nayo. Nagira ngo mfashe kuko iyo mushikanyeyo, wa wundi nyene naho yoba atari bwagaragaza ibimenyetso, aca atangwa kwiyumva nk'uwamaze kugwara, bikaca bituma muri we ka muntu kiwe gasubira hasi, bikaca bituma n'ikibano gitangura kumutunga urutoke, kubera ko bamaze kumva umengo tuvuze kwa rojanti, tuvuze ibisazi.
mugabo twumve yuko umuntu wese agenda kwa rojante muri SNPK si umusazi. Umuntu wese agenda mu kigo muri SNPK si uko aba agwaye mu mutwe, ashobora kuba agiye no gusaba impanuro, ashobora kuba agiye gutahura ibiko biramubako, mugabo ataragaragaza ibimenyetso vy'ingwara. Mugabo rero ni vyiza ko abantu bose batahura yuko hariho abahinga mu bitaro bisanzwe, hariho abahinga b'inyifato, mu masantre de santé barashobora kugenda bakaronka impanuro, si mpaka bace basimbira mu kigo SNPK kugira ngo bavuze uwabo. Ni vyiza ko batahura yuko kuva mu 2019 ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buriko bugerageza kwegereza ubuvuzi bw'ingwara zo mu mutwe n'ibw'inyifato ikibano. Nico gituma hariho impinyanyiro zabaye ku buryo hariho abaganga ku mavuriro mato mato baronse inyigisho, ku baganga bari mu bitaro vya mbere, haba ibi vyo mu karere, haba ibi regional gushika ibitaro bikuru, hariho abaganga baronse inyigisho bashobora kwakira abantu bagendana amagara make yo mu mutwe, hanyuma bakaza gushikira ca kigo novuga kirimwe abahinga banini bakuru babanje kuronka ubufasha bubegereye. Murakoze cyane. Ingwara zitandukanye, hariho ingwara abaganga bakubwira bati ingwara kugira ngo yirinde wokora ibi, ntuzokora ibi, uzokora kugira ngo wirinde iyo ngwara. Mbega ingwara zo mu mutwe burya umuntu arashobora kuzirinda? Yego cyane, ingwara zo mu mutwe ziririndwa. Umuntu arakeneye kugira imibereho myiza, umuntu arakeneye kugira imyimenyerezo ngororamubiri, umuntu akeneye kuja mu bandi akayaga n'abandi, akumva yuko atari karadoga, ari ku isi y'abandi bantu, akagira imigendanire n'abandi. Umuntu arakeneye gufungura neza. Tuvuze gufungura neza, gufungura bya bindi biryoshe, ko kenshi birya biryoshe bitera ingwara. Tuvuze gufungura neza, arakeneye imfungurwa zirimwo ndemamubiri, nsanganyangaburo, ntanganguvu, ya migwi twama tuvuga. Umuntu arakeneye kumva yuko afise amahoro muri we, aguwe neza. Rero urumva iyo ubanze gufungura neza, ukagira imyimenyerezo, hanyuma ukabana neza n'abandi, wumvise ikikubakiye, ukaronka uwo witura, uba uriko wikingira. Ego, murakoze. Kumbure mu guheraheza mutubwire, mbega ingwara zo mu mutwe kuwagize amahirwe mabi akazigwara, harya n'ingwara zivugwa zigakira? Ivyo ndabibajije kuko hariho abantu benshi bagize izo ngwara zo kurwara ingwara zo mu mutwe, mugabo naho agenda kwa muganga bakamuvura agakira, abantu baguma bamufata nk'ukumengo hariho akantu katagenda neza mu mutwe. Ubwo mwebwe muri abahinga mubizi, ingwara zo mu mutwe co kimwe n'izindi ngwara tumenyereye, ni ingwara zivugwa zigakira neza, umuntu agasubira kugira amagara yari afise kera? Ego cyane, ingwara zo mu mutwe ziravugwa zigakira. Nababwiye nti ingwara zo mu mutwe ni nyinshi cyane, mugabo abantu benshi bama bimvira ngo ni ingwara imwe. Ijya ngwara bavuga ngo iyi ngwara yo mu mutwe yenyuje bita ngo ni bisazi, ni ingwara iba yamaze gushika ku rugero runiniya itavuwe. Mugabo ingwara zose umuntu abonye ibimenyetso akagenda kwivuza hakiri kare arakira, kandi amahirwe ni menshi yo gukira. Kenshi rero abantu nuko mu Burundi tutamenyereye kwivuza. Uno munsi urumva yuko utamerewe neza, ngo birahera. Ejo ugasanga ntusinziriye, indwi igahera udasinziriye, ukumva umengo nibisanzwe, ngo nibwo buzima. Mugabo ugasanga umubiri uriko urawuremereza, ubwonko buriko buraremerwa. Ugasanga hari ibimenyetso vyagiye bigaragara ubibona, mugabo n'izi ngwara zisanzwe za malaria, ugasanga umuntu agiye kwivuza ari uko yaremvye. Rero urumva wivujije waremvye, ni ukuvuga ngo n'ubufasha buza gukora butevye. Mugabo iyo watanguye kubona ibimenyetso ku wawe, iyo wowe wumva utaguwe neza, banga ukubaze, genda wivuze hakiri kare kugira ngo baguhe imiti hakiri kare kandi ukire. Abantu benshi baravugwa bagakira, si agasheshwa rumuri. Jewe ndazi ko ari abo nakurikiranye bameze neza, ndazi no ugiye muri SNPK barakubwira ko ari abantu bakize, hari n'abashinga intahe. Ndazi ko namwe bwe mumaze kubona abantu twafashije, ndazi ko turakugira conference de presse turi kumwe n'abagendanye iyo ngwara kandi bameze neza. Ni ukuvuga rero ingwara zo mu mutwe ziravugwa zigakira. Kugira ngo zivugwe zikire, nuko umuntu aba yivuje kare akafata umuti hakiri kare. Iyo naho ativuje kare, arashobora kwivuza ikija muri wa mugwi w'ingwara ngendanwa.
ni ukuvuga ngo uravugwa ugasubira mu bikorwa vya misi yose, mugabo bica bigusaba ko uguma ku muti. Ni nka kurya kwa diyabete, ni nka kurya k'umutima, nka kurya kwa hypertension, umuntu aragenda utamubonye ari muri crise, ntumenya ko agwaye iyo ngwara. Nico kimwe n'ingwara yo mu mutwe, iyo utivuje kare irashika aho usanga ibaye ngendanwa, bisaba ko uja ku muti umwanya munini. Umuntu ndabisigura mvuga nti na malaria nico kimwe. Kurya umuntu ashobora kwivuza malaria uno munsi akivuza atevye, ugasanga mbere baramuhaye n'umuti yawuciriye hagati, ntikibuza ko azosubira kugwara kandi ya malaria. Nico kimwe rero n'ingwara yo mu mutwe, iyo umuntu yivuje kare agakurikiza impanuro za muganga akanywa umuti neza arakira. Akabazo ka nyuma mu guheraheza, ingwara zo mu mutwe cyo kimwe n'izindi ngwara zifata abantu zibafata baba mu kibano. Mugabo ndamaze kumva abantu bize ivyigwa nk'ivyo vy'iwanyu bavuga yuko ikibano gifise uruhara runiniya cane mu bantu bafise ingwara zo mu mutwe, haba ku kubavuza n'ingene babakira n'ingene baca babana. Akajambo mwubwira abantu kumbure bafise inshuti n'abagenzi babana bafise ingorane zo mu mutwe ko bakaba. Nama nabivuze nti ingwara zo mu mutwe ziva mu kibano zigasubira mu kibano. Umuti wa mbere rero ni kibano. Umuti wa mbere ni kibano kubera iki? Iyo umuntu agaragaje ibimenyetso ari mu muryango agatabarizwa hakiri kare, aravugwa neza, agafashwa, agakira. Iyo umuntu agaragaje ibimenyetso, ikibano hakumwegera ngo kimufashe kikamutunga urutoke, acagwara kuruta. Iyo bamaze kumutunga urutoke akagwara kuruta, kenshi baca bamuta. Iyo bamaze kumuta, ibimenyetso bica bibandanya biba vyinshi, bisigura ngo naho aza gufashwa yaramaze gusinzikara. Iyo rero amaze gusinzikara, bisaba uburyo bwinshi kugira ngo afashwe. Niho hajya rero usanga n'imiryango mu gihe yagiye kumuvuza iteba, itangura kudebukirwa, hageze kugura imiti, hageze kumukurikirana, hageze kumuyegereza, hagaca batangura kumutunga urutoke. Rero nico gituma mvuga nti uruhara rwa mbere ntasubirizwa rufise umuryango, rufise ikibano. Kubera ko nibamwereka rwa rukundo shikamutima, nibamwereka rwa rukundo kivyeyi, nibamwereka ubugwaneza, nibamwereka ko bari kumwe nawe, nibamwereka ibigumbagumba nuko bayishira mu kibanza ciwe, bakabona ububabare afise ko atari we yabwiteye, bizotuma uwo muntu yisanasana kandi asubirana vuba na vuba, kubera ko afise ikibanza, kubera ko bamwakiriye. Mugabo iyo ikibano kimukumiriye, iyo ikibano kimutunze urutoke, iyo ikibano kitamufashije kwiyakira, iyo ikibano kitamufashije kugura imiti, uwo muntu abandanya asinzikara. Nico gituma dusaba dushimitse yuko imisi yose hagize umuntu yigaragaza mu bimenyetso nk'ivyo, ikibano co muba hagufi.